Mu ntumbero yo kubandanya bashira mu ngiro umugambi w'umukuru w'igihugu wo korora inkwavu mu miryango, Umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo ca Izabu n'abajejwe intwaro baragendeye abenegihugu n'ibigo vya Reta bizogwirizwamwo inkwavu mu ntara za Bujumbura, Gitega na Ruyigi. Mu ntara ya Bujumbura, Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ubworozi yaragendeye umworozi Iranzi Olivier wo muri zone Maramvya quartier Kigwati asanzwe yoroye inkwavu zigera ku majana 8 zo mu bwoko butandukanye. Nitwa Iranzi Olivier, nkaba ndi umworozi w'inkwavu, nkaba nafise n'ikigo nise My Farm, nkaba nororeye mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi ku mutumba wa Kigwati. Natanguye kora inkwavu ndi umwana mutoyi, ntanguza muri 2020 niho naciye ntakora ari kinyamuga. Sino ku 2017 nari noroye kirundi nkuko abantu bose borora inkwavu. Tanguza 13 ubu mfise inkwavu zababa amajana 8. Mugizo maze gutanga mu borozi abantu baze kugura nyinshi cyane. Yongera agendera ikigo ca Reta gisanzwe kirimwo inkwavu zigera ku 101 zikuze n'imiswi igera ku 154 muri zone Gatumba. Umushikiranganji yaciye abandanya ugo rugendo shure mu ntara ya Gitega aho yagendeye umworozi Habogorimana Evariste. Yongera agendera ikigo ca Cooperative Sopagri c'amacuniro y'inkwavu kiriko kirubakwa ku musozi Gasuna zone Kiriba Igitega. Umushikiranganji Dodiko Prosper yaciye abandaniriza urugendo mu ntara ya Ruyigi ku mutumba Kigarika ahasanzwe hariko harubakwa inyubakwa izokororerwamwo inkwavu mu buryo bwa kijambere. Inyuma y'ugo rugendo shure, Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ubworozi yaragize ico ashikiriza. Maze imisi nkuko mwabonye tugendera ibibanza bitandukanye kugira ngo turabe umugambi wo kwitabira akamo nyenicubahiro umukuru w'igihugu yateye aho kageze. Turabona rero yuko ibikorwa biriko bigenda neza. Ubwa mbere twarahereye aho ikigo Izabu kiriko kirafasha mu kuzana amaraso mashasha. Mwarabibonye yuko inkwavu z'amaraso mashasha zamaze gushika kandi ikigo Izabu kiriko kiragwiza kugira ngo abitabira ko kamo baze baronke aho bakura amaraso mashasha. Kuko muvyibuke yuko izi nkwavu dufise ubu usanga nyinshi ari biro hagati y'ibiro 2 gushika kuri 4. Vyumvikana yuko zamaze gutakaza. Nico gituma rero twateye intege Izabu kugira ngo igwize ingufu bagwize zijya nkwavu z'amaraso mashasha. Ariko rero tuvyumve neza, ntituvuze amaraso mashasha kugira ngo abene gihugu ngo bazoce bagenda muri Izabu gusaba, kuko murabonye yuko urukwavu rumwe rushaka gushika ino ku bihumbi amajana 3. Arico gituma tuvuga tuti ni inkwavu zo ku rwego rwo hejuru bisaba yuko abajejwe ubworozi cyane cyane no kwita mu kigo ca élevage, abajejwe ubworozi bace basubira bakazigwiza zikaja ku rundi rugero rugira 2 canke rugira 3, hama rero abene gihugu bakona gushikirwa. Nico gituma rero tuvuye aho amaraso mashasha yavuye hanze yashikiye, twaciye tugenda mu kindi kigo aho bajejwe kuzigwiza. Gutyo rero mwarabonye yuko rero mu Umushikiranganji tumaze kugera ku rwego rwiza aho ubwa mbere twazanye amaraso mashasha yashitse ariko aragwizwa, hamubwira 2 tukaba turiko turashiraho ibigo bijejwe kugwiza ayo maraso. Mwarabonye rero yuko nko mu Ruyigi aho tuvuye turiko turubaka, mwarabonye mu Gatumba aho twamaze gutangura kuzigwiza, tugiye mbere no kubaka n'ikindi kigo gikomeye mbere kizokwakira amaraso yo ku rwego rwa 2 kizoba kiri Ikarusi. Aho rero kuzoba ari kugira ngo aborozi bitabiriye umugambi bashobore kuronka ahantu baronka aho basubiriza kugira ngo turonke amaraso mashasha, bitume tuja ku nkwavu zishobora gushikana ibiro birenga 5. Ubu rero mwabonye yuko tuvuye rero mu Ruyigi aho Umushikiranganji bw'ibidukikije n'ubworozi buri kuburagwiriza bugomba kuzoguriza izo nkwavu, twaciye tugendera n'abikorera utwabo aho twabonye yuko bamaze kwitabira akamo, kandi ibyo rero biradushimisha kuko turabona yuko akamo katewe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu
abenegihugu bakitabiriye gushika naho mwiboneye nko mu Maramvya hariho umwenegihugu avuga ati jewe ubu ku munsi ndashaka kuvukisha inkwavu zirenga 50, ati amaganga ibido ati ubu ngurisha kw'iritiro, ati amase ngurisha imisi yose, akemeza yuko ico gitungwa c'agakwavu gisumba ibindi bitungwa byose amaze kubona. Ivyo rero byace bitanga umwizero ko urukwavu ruzanye inyishu zose abenegihugu bashaka kugira na cane cane mu kwitunganya kubijanye n'ubworozi. Mwarumvise yuko hariho n'abenegihugu bace badusaba ati cemunyarutsa ubushakashatsi ati kuko amaganga dusigaye tuyakoresha mu kurwanya ubukoko bw'ibiterwa. Ivyo rero twace dusaba yuko izabu inyarutsa ubushakashatsi yatanguye kugira ngo mu minsi iza tubabwire ingene bazohora bakoresha ayo maganga mu kuyakoresha nk'ifumbire canke mu kuyakoresha nk'umuti upompa ubukoko. Ubu rero duhereje ngaha rero mu Gasuna mu ntara ya Gitega aho mwiboneye abatwara canke nico no kwita hamwe tuzokwakirira inkwavu kugira ngo tuzihingure. Mwabonye rero yuko iyi abatware moderne iza yaheze kuko batubwiye ko n'imashine zihari. Batwijeje yuko mbere nko gushika mu kwezi kwa12 bazotangiye kugira ico no kwita test yuko imashine zikora neza, mbere mu kwa mbere bagatangura no kwakira inkwavu. Twaciye tugira rero n'umwizero udasanzwe kuko twawumvise yuko urukwavu bazoruhera ku nyama bakaja no kubwoya bakabuhingura, bakaja no ku nzara bakazihingura, bakaja no kuri bijya bizoba byavuye mu nkwavu bimwe twita ivyo munda bikazokoreshwa kugira ngo bikoreshwe mu mirima. Murumva rero yuko umwizero ari munini, twizera yuko urukwavu zoshika ngaha ruzoba rusumbya ibeyi kurajya amahera dusanzwe turiko tazigura ko mu mitumba kuko ngaha bazoheza bakarukuramwo ibintu byinshi bituma agaciro kazokongerekana. Kiretse rero nivyo mwumvise yuko baza bararonse n'isoko ryo hanze ahubwo mbere yuko bavuga bati nyarutse kugira ngo muduhe ivyo twabasabye. Ivyo rero bitanga umwizero bikaduha inguvu zo guhamagarira bene gihugu bose ko ejo uzokwitabira umugambi atazobura isoko kandi azoronka igiciro kiri hejuru cayo yahora aronka. Umushikiranganji muvyo ajejwe harimwo ubworozi yasozereye urwo rugendo amenyesha ko ingendo nk'izo ngo agiye kuzibandanya zikora mu ntumbero yo kubandanya bitegurira umugambi wo korora inkwavu.